ndatakara cyane nkoze ko sindyama arakara cyane ari inzigo sinjyana abagenza baza n'abakanca ko singara jembaye mu muryango umbwira ati snowk wowe ushaka kuba umumizishe ntitukwankiye kora umuziki mugabo twereke umuririmbyi mutwereke ariko urugero woba wifuza ushaka kujako nkamubura muri Afrika cyangwa mu Burundi jende mu ndondo umunyafrika wahe wo mu Burundi ndiko ndavuga mu Burundi kaho gasanga nivyo umwaka weze uraheze hamwe baguha agashimwe ko umuririmbyi wa mbere yatwaye uha award yakoze cyane we gahanze Diamond Platinums ndabasabye bantu mutumirwa mu makonseri babahendereza ayo mahera ni mugwize na 10 kumwe mugwize na showbiz mu vyanke natwe turiyemeje ko tutazoza dushigikira urwo rugamba niko rwa rukundo murabe yuko umuririmbyi atagiye kubaho afise inzu kondo ibintu byose maze kubona abaririmbyi b'uburofa bagama interview bakaza ngiyo ngize mpuzo ngo muri dimiyo nega dimiyo uraza yari yo kwanza kugira we ugure n'indirimbo ya audio ibiri fake kwanza uze kuvuga ngo wambaye swage ya dimiyo ni amenye nyene umuntu abesha bagwiza ni 10 cyane jana mugama imbere ko ndakwishura we FIZZO yarakubwiye yuko ukora neza cyane gose none yakubwiye uzozuraza gutera induru okay kintu cyambere na mbere Satubi n'umuririmbyi nkunda nemera kubera nzi histoire yiwe mugabo nawe ari mu bambere babesha niko novuga okay ukubesha kwiwe sinzi basi induru zatanguye mu bamenyesha amakuru gababone nabi aho mufatiye ingingo yuko mudashobora gutanga freestyle kwiradiyo ushobora ni ryari snowk yaronka inspiration ndatakara cyane nkoze ko sindyama arakana cyane ari inzigo wowo sinjyana abagenza baza n'abakanca ko singara habone hirabura sindara hello boys and girls hero bakoze mukubito murakubito ko kuranda bro ko shushe tegale the river from Morris black man nigisho ni black ndabona ko twavuye muri studio ko kudali na wanaje ndi kumwe n'umusaza bamwita snowk takra cyane ndi kumwe singara takra cyane turi kumwe singyama wayumvise he abakenzo kabazana muri kumwe singara ndatakara cyane nkoze ko sindyama arakara cyane ari inzigo sinjyana abagenza baza n'abakanca ko singara vipi sasa the boss in the planet Ulambeza fresh snowk is right here. Yeah, I'm alright. I'm good. Ulambeza fresh bro. Ndashima nawe ni sawa. Safi. Abandi bakubita ko cash nakugira bikingire coronavirus ariko wewe ngo wazanye guhinga bushasha wikingira coronavirus ukoresheje wikingira mu cisho gusa nari ayefu bica bera fresh. That's my style before corona, man. Yeah. Vipi bro? Ndashimira Imana. Siku mingi sana. Durukara mwaka weze. Really? Yeah. Yeah. Mwaka mwiza bro. Okay, ndakwifurije na mwaka mwiza n'abakurikira ibiganiro byawe. Yeah, ndakwifurije kuva kuri the boss in the planet ube the big boss in the planet. Trying to be the boss in the heaven. In the heaven. Ukene kuja mu ijuru dafuwe papa. Ibyo gufata ubireke no interview toza tuyireka ndatinya gupfa. Uratinya gupfa muri rimvye ntapfa nico ciza. Ni agenda ibikorwa vye bisigara birivugira. All right. Yeah, siku mingi bro ndakubwira tumwaka mwiza. Okay, bariko baraza bamwe bakagenda abandi bakagaruka arakara cyane ariko byamaze komera. Sno umwaka waraheze turi mu wundi nike yishimira mu bikorwa yarangwe mu 2020. Mugama imbere ko ndakwishura we FIZZO yarakubwiye yuko ukora neza cyane gose none yakubwiye uzozuraza gutera induru
Okay, reka nishime kweli bon indirimbo ziwanje ziri muri album cyangwa mixtape ndiko ndategura nyinshi ni true story ishobora kukubako n'ujya so ndishimiye umuntu wese yoba yarampaye inspiration yeah it's really good uronse inspiration nziza ukayikorerako so big up ku muntu wese yamaye inspiration my next song VA check it out my nigga yeah ni ryari snowk yaronka inspiration anytime yeah biba bigimeze gute ni ryari wumva ati aha kabisa ndumva ngiye mu mwuka muziranenge cyane nk'uyu munsi ahubwo urabona turagize interview narose melody nta kindi kintu nta yindi inspiration isumba kurota melody nayirose mugabo nagize ubunebwe bwo kubyuka ndayifata kandi naho ndabigira sinzi gituma ariko bon urashobora kuba inspiré n'ikintu n'umuntu n'ahantu n'ibintu urumva so make good songs yeah overdo numugwi usora ibikorwa bidasanzwe bifise impwem aki kibazo cya mbere ko twigira mu bikorwa vya overdo nka the boss future boss in the heaven ikintu cya mbere ngomba ko ndakubaze snowk yarasohoye album mwakwezi ariko twiraba album harawo yashitse ariko harawo n'ahandi yategwa gushika ntishike vyavuye kukiga the boss in the planet bon sinzi ico byo byaravuye kurabize abarundi na barahemana jewe nkora business unshorera ico kintu canje sinzovuga ndagukundiye agahemo ndagukundiye kubera unshorera so business abarundi benshi barayitiranya n'ubugenzi maniga yo so some niggas wanna listen to my songs they wanna first be friends with me I don't like this. Sindabikunda. Wewe ukunda yuko umuntu abo mugenzi wawe kubera kugira ukunda ibikorwa byanje none impaka ube jamaa yangu. No bro. Yeah, so I think mugabo hanini je ndibaza nko kuntu mbero nari mfise ibyaragezeho. Byaragezeho vraiment parce que Ede naronse ni abantahura. Abatantahura check my next songs. Come on. Arakara cyane nkoze ko singyama arakara cyane ari nzigo singyana abagenza baza n'abakanca ko singara umva impwemu papa impwemu bro mugaba umviza ndakubwire okay urazi akazi kawe kweri ndakwifuza gutera imbere mu byukora no mu bikoresho man buy a microphone nigga yeah soon daigura man I don't give a fuck it's in the motherfucking iPhone but buy yourself a microphone bro soon man birakunda akibazo cya mbere nobaza album zirasohose muri no mwaka album yawe irasose abaririmbyi benshi tubonye hanze ameza amwe kavuga ati nka mezo ya Chizoro wabibonye ati twasohoye amadisk angana uku hinje amafaranga angana uku album yawe mwakweze bakwinjiriza amafaranga angana gute nimba atari banga papa uretse ayo nahombye kweri nta yinjiye ariko ndi happy naho byangejeje right yeah ikibazo ni kimwe nkuko ntashobora kugira ubwo ko kugubwira ati ejo ntuzotangare umse mu makuru ati snowk yaguye kuri 1 billion from boo umuriyadi w'amarundi utazi ngene nayaguye ko so you shut the fuck up kukubera even now some people talk their shit then I need to shut the fuck up hari indirimbo naririmbye ivuga ati ndigishomere ivuga ubukene burababaza ibi birato byanje murabyibuka muri interview muri BTV ngiki nikindi ntibisa ubukene burababaza ni wo mwanya mbonye muremure sinzi ko ari corona biteye maze ntagize shopping kugira nicunge ku buzima if the life you get it ubuzima bwose ushaka urabanga mugabo wicunge ku buzima man
ariko urabona yuko nkihindura style z'ibirato bya bindi nyene same style my nigga different days vyo biva kuki kubera corona canke n'ingingo bifatiye tu umuntu wese nawe uzoba umugabo nturi petit frère yangu sasa sinajo uzofata ingingo zizoba zibereye ubuzima bwawe right ni na snowk umwe mu bantu basanzwe bikorera utwabo mu baririmbyi biroroshe kuvanga umuziki na business umuziki already is business to me bro umuziki already is a business to me so ijana guteranya n'irindi ntaje najyanka murindi Snow iraje ku nguvu zidasanzwe ibikorwa bidasanzwe kuri wewe ni na stock ku mwaka abandanya akora ibikorwa ariko igitangaje nuko ivyo bikorwa atabitanga ku maradiyo atavyumva kandi ufise indirimbo nyinshi cyane bamwe bakaravuga ati ndizi indirimbo ziryoshe tureka kuzumva kweri abantu n'ubumwe uzokwibaza ko bihinduka mu mbabarire birangora kwisemba jewe talanda yifise none talano umuntu yayimpaye n'Imana mu mbabarire cyane umuntu azoshaka yuko kweri yumva talanje yo ishira kure nabikore urindiriye yuko nzoza kugupfukamira ntibizokunda nzigumira hasi habirega bro urabizi jewe okay niyo nka jewe nifitiye umugambi atari miliyoni 30 sinzoduga kuri sene nze shake nkora bimeze gute sinzoduga kuri sene kuko hariho n'abandi baza bagahembwa $25,000 atari abarundi mugaba yahawe n'abarundi mugaba abarundi turagayana wowe uri mu boss uratinya ko mbo mu boss kumpa ayo mahera kuma ako gaciro uyu munsi nta kundi uti Snowk musi tuzomubona kuri stage miliyoni 30 azoba yazihawe ego atazihawe ntaduga sinzogenda Snow uraje kuvuga udasanzwe twumva umenga agaciro iteka umuntu aragiha ni ibintu haciye imyaka myinshi uvuga kandi uri kurakora ovado twarabona kare ikora akarorero Mandela yafunzwe imyaka ingahe 27 yavuye yari iki hero legend so ico kibazo sinzi ibyo ugomba baze mu govuza ati imyaka bro naho imyaka ijana mane we still yeah umugani w'abarundi ngwiteka ujyana aho ryamye bro kwa kuna handi sto uraje kuvuga bidasanzwe warakoze indirimbo muri album yawe uraje no mu Rwanda urakora n'aba producteur mu Rwanda hari indirimbo yitwa Ijana yarantangaje cyane utangaje gute yari fishing point mu buryo burenze ubukenewe Snow ikibazo ndo kubaza ndibihe bagaje gukora akazi keza kawe ga Snow akazi keza kanje urakoze cyane nje nibaza ko ari kabi sindabibona abantu babimbwira kutabibona ni sindabibona yuko kako karanyinjiriza cyane ngaha kuyitera benshi barahunze je biko birambabaza hariho n'abaririmbye mutazi bariko barahunga igihugu baja muri vya bihugu bamwe batanguriyemo twese tuzoduhereza irya nzira kwe tuze duhereza irya nzira oya before yuko basi bizohera dufise amakondo Imana iduhezagire bidakunze nta kundi benshi barakunze kuvuga ngo muri no muziki ngo benshi bavuga ama showbiz ngo nta mahera arimo naho ni kubibona ga Snow showbiz irimo amafaranga mugabo bivana n'ubumenyi ubufise mugabo bon bivana n'igihugu buvamo parce que imico ama showbiz ntibitwemerera kugira ama showbiz aza gucafuza nk'umuryango ibyo oya ntibirimwo mu mico y'ikirundi canke gucafuza igihugu so ifo yuko tuza turagira ama showbiz bakunda mugabo muziki wacu uzoguma muziki wacu uzoguma ha Snow benshi barakunze kuvuga ati abaririmbyi barakora ariko urigiye kuraba ije generation mwari kumwe à l'époque mu gipromotinga na David Carmel haba ba DJ Prizy ba Overdoteam ba Natif uravye urugero rwanyu nivyo murahara ariko ntibigifise impwe mu canke inguvu nka zimwe za kera vyo biva kuki ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga kera mwarakora ibiteramo presque nta kibazo uwo
uwo muntu uvuga bifise impoem ndumva urakurikirana muvuge nk'akarorero urabona nk'umwe mu bapeti mwareze Oleg ubu yadugije izina ariko yadugije izina uragenda umubaze ati overdo snowk Kadafi nanga driver even stick nta respect bafise mu iki kibuga turafise respect bro that's all we want n'amahera naho tutaratangura kubona ngena vamwe right je nagiye gukora wabuze nakoze album mu Rwanda muga nasanze yuko abantu banyiteguriye like boss nakoze ibintu bizimbye muga yongenda like down ari gukora ibintu bizimbutse muga byiza bivana rero n'ingene umuntu aba yifasha ko n'ibintu birakwegera je narinje ndi mu boss wanje abantu bose bambona mu boss wanje none mwi album ndiko ndaririmba ndigishomeri bose botahura ko ndigishomeri mwe wamukoze Akore na snowk igihe tuza mukaya twari kumwe ishakoshiremo amafaranga yariteye ubwoba bro wayabonye hehe brother reka ntibandare ari uvuga ngo snowk yo hari impamvu atakicerekana amafaranga yiwe kuko atinya yuko vyava bimugira ingaruka mbi ku buzima bwiwe uretse n'ingaruka mbi umuntu wese arafise hakomoka umuryango wanje ndawukunda umuryango wanje ndawubaha so ntibatahura ntibanabishaka ivyo bintu si vyiza kwerekana amahera if you got the money keep your tone down low and yakoresha ico ushaka it's alright but don't show it like it's crazy hari ico wicuza kuri bijya ubwa mbere werekana amadolari canke ibindi nta kintu na kimwe nicuza mu buzima bwanje never and ever I better die mu minsi yose twarakubonye uri kurabwira Natasha ati Natasha zana amafaranga yiwawe naje nsana yiwanje tuyaye utangura guhera ni wazo watsinze hari kuri BTV bijya hari kera ngisaranye nivyo ari kubu nivyo babigikunda ahubwo sorry to Natasha I cannot do it anymore fisindi target but the money you buy your things I buy my things bro anything you can buy I can buy it so it's alright icyo ashaka kugura nawe wokigura it's alright nta kintu nakiba yokora nawe nuko it's okay but umuntu wari we wese but live your life ufise ibihumbi 100 biryohererwe nko ufise miliyoni 100 ufise miliyoni 100 ufise ingorane zibagira ukubita uko nyene mu bindi bihugu turabona abandi baririmbyi hari giye bashika imyaka bakazana amalabel canke nabo bagateza imbere abandi bana bari nyuma snowk arafise imigambi yo guteza urundi gwaruka rufise impano nkawe rushikaho gwashize canke runarenge mbwira abaraperi 10 mu Burundi uzi abaraperi 10 nzi abari kurafasha cyangwa utari kurafasha wembarira tu akaburamwo batanu jewe wo buzi noba naragerageje umuntu ukuboko kwanje uzoba utankurikirana neza urabizi wowe neza yuko ni nayo dream yanje kubona aba young rappers berekana itara zabo uretse no kubafasha uko bisanzwe nuko boronka amahera n'ivyo bintu Snow vyama vyabaye twarabonye abaganga ubafasha ukabarihira harazana project mwigeze kugira ariko eske ijya project mwigeze kugira na ba prizi y'ugwaruka kugira mu ruteza imbere hari ahantu yoshwe gushikana rujya gwaruka kuganga ho none wowe ubuntu muzura mumbajije so yo ni deal hago ndaryohewe ni nkuko ikintu giteguye haraho kitashitse uguma uwongerereza ko ngangaho uramubwiye ndaryohewe nabandi uzamenya mwija project turabantu twebwe bagerageza gukoresha ubwenge parce abadusaba ama featurings ni benshi ku buryo bibaza ati dukoze featuring n'umuntu bica bigenda neza ariko c'est faux turabona ko ari faux twagerageza kuzana yindi nzira mugabo nayo nyene kabamwe inzitizi nyinshi nka jena nato umugambi wo kugurisha indirimbo zacu kuri WhatsApp kubera namaze kubona dufise abantu 600 kuri group WhatsApp yo kuzigurisha mugabo hajemo abandi baririmbyi basaba space bavuga ati ati ngo wa muntu w'umuboss ngo atanguye kugusha indirimbo kuri WhatsApp. What the fuck you mean nigga? Nta mu boss wowe biza dandaza utuntu twimisumari. Nta mu boss wowe bizi adandaza utuntu twimibu. Kandi araba big billionaires right here in this motherfucking country. Kukubera ikije utompa amahoro nkumvisha abanyiyumvamo yuko bompa amahera.
ibibazo biriho ni byinshi mumbabarire jewe music industry yo mu Burundi do your music nta muntu numwe ndabira ko music and let me do my music Snowk biraje kuvuga asanzwe ikindi kibazo nashaka kubaza ni Snowk iyo bakubise rap overdo mwese atamuntu mwadeha ko hariho impari idasanzwe mu bantu bari muri overdo ariko benshi barakunze kwibaza ikibazo kucerekeye stick twarabonye kuri uri mu mutego mwararirimbanye hama ubu naho nta uzi neza nyine bimeze iyo baragarutse muri overdo cyane stick agaruka atagaruka azoba umu frère forever kuko iyi music yankanishije n'abantu benshi ngaha atanu gwasha bironkamo kubera success fuck success ubugenzi nico kintu cyambere nayo stick turamwemera arabizi aratwemera ko tubizi and numu brother gusombye uwundi muntu wese woba wibaza ariko nuburenganzira bwiwe bwo gukorera out of overdo no gukorera muri overdo he got hands he got lyrics he got everything turavyo mwavuye tukabaho mugeze ni nguvu zidasanzwe ariko kibazo gihari kuri Snowk uraduhaye album hari mu mwaka weze iyo umuntu ariko arakora abakeneye gutera imbere kandi album kiri mu cerekana ko umuntu muziki wiwe ariko arawukora kuko asohotse no mu gihugu bamaze ufisa ama album angahe tuvuge ko ubwo ijya album niho arikoze kuri utegure ikindi kintu gituma ugishika kuri scène internationale bon ndibaza jewe indirimbo yose ubu nkoze mba nibaza yuko inshikana kuri level international like nico gitana kubwiye ntuzotangara ubonye je ndose nka 1 billion ntuzoba uzi ngene bizoba byagenze at one time because I still believe in naho mfisa amahwa menshi man mfisa amahwa menshi mugabo umuntu yaravutse bavuga ngo Imana irarema iyo Snowk yavuze amahwa bashatse kuvuga iki amahwa mba nshatse kuvuga iki umurundi wese yumva amahwa we wumva iki none cyo numva ikintu nyene gicumita nico nyene rasta kigucumise woguma ngaho aha yaba wicaye ku isofa harimwe amahwa ngaho oya wibaze ko aguma wicaye cha waduma nyene ukaduma ndacangubita nk'umukubita hari kibazo gihari ndakunze kubona uko umukora ibikorwa ariko ntikurabishira kuri YouTube biba biva ku kigasno ico kibazo kiragoye YouTube nasanze ari soko so ushoye utaranguye rero canke waranguye utakarikiye uragwa hariya so kandi iyo soko irimo agahemo kenshi benshi barayibeshera ibaze nk'umuntu ashobora kuvuga ngo yaronse $7,000 kuri YouTube how much it is turabizi yuko YouTube irariha nivyo koresha ubwenge irariha sivyo kandi rafisa amategeko ngenderwako nikagahemo nyene abarundi dukoresha ko ngaha hari abaririmbyi bama bagize ama interview bakavuga ati ngo bararonka amahera ku ma internet ko hari abandi baririmbyi bidoga bavuga ati none twoyaronka gute kandi bafise ubwo bushobozi ko batabereka nikagahemo nyene bwabubeshi Oko ama every barayafise ushobora gusanga bagwizana 10 kuyobara okay nta kibazo ariko reka tuje no ku bindi bintu by'agahemo bihari aba journaliste nk'abamwebwe canke bo ku maradiyo umuririmbyi vraiment agize concert naho yotoka haje abantu urashobora kugira concert hakaza abantu 300 bigatoka kubera ko cugwizana gatatu ngo haje abantu 10,000 akona karore ni bwabo beshi nukuri ku Imana ni bwabo beshi uti rero ubu umuririmbyi arashobora gukora ikintu cya Samira akagwizana disc aba Emily yego ndakubwiye ubu honyene je umbajije ngo iyo swage wambaye ngo na mahera ngahe canke igitoca dufirana parce que maze kubona abaririmbyi buburofa baga ama interview bakaza ngiyo ngize mpuzu ngo zamenye ngo muri 10,000 nega 10,000 uraza yari yo kwanza kugira we ugure n'indirimbo ya audio ibiri fake kwanza uze kuvuga ngo wambaye swage ya 10,000 ni amenye umuntu abesha bagwiza ni 10 cyane jana Satu bari gukora indirimbo mu minsi yaje yaravuze ngo keneye YouTube barayivye uruwambere ubimbwiye ngo byagenze gute
ngo barayivye ngo ba manager ba kera ngo barivye indi ngo YouTube ariko ubu twatangaye tubonye channel yiwe mu ndwi zitatu akoranye na Meda shikanye na ama views 500,000 wo vyakira gute? Okay, ikintu cya mbere na mbere Satubi n'umuririmbyi nkunda nemera kubera nzi histoire yiwe. Mugabo nawe ari mu ba mbere babesha niko novuga. Okay, ukubesha kwiwe sinzi basi kora indirimbo ziryoshe. Nkiyo nyene mwakoranye na Medi kweli. Iyo ndirimbo irasara. Ama views zoyaronka. Kwandi ubu ntihagire n'umuririmbyi wo mu Rundi azidoga. Ubu ntibaheruka kubivuga muri bijya bintu ngo umuhinyanyuzi bijya ngo valorisation ko bavyita. Ntibaheruka kubivuga none yuko isoko twese turonkera kari YouTube. None YouTube twebwira tuzi twebwe. Ubu reka rero dukore. YouTube rero azoba umucamanza. Hari abavuga ngo baronka amahera menshi $7,000 twarabonye ikinyamakuru cyabivuze. Ariko aho hiyo Diamond arakuvuga ati 1 million ama views aronka $1,000 n'amajana canke 2000 right $1,800. Ivyo oya birabasha kandi mvugire makesha birabasha jereka ndabe music yanje focus on my music ibintu byose nifuze ko bigiye kugenda neza ivyo abandi nabyo je ubu uya birabasha kwanza ama show busy yo kubesha cyo gituma ntakunda no kugira ama interviews kuja muri interview uri kurazana ibintu by'ububeshi ibyo bintu birashisha none turabastare bahehe turabastare bahehe udashoboye no gukota inzu ikwiriye mugabo ze kubesha show busy ibintu dafise uravyumva turacafise n'ingorane kwanza. Hari abavuga ko ibintu vya showbiz ari byo bitumye no muziki usubira inyuma kuko umuririmbyi agomba kubaho ubuzima burengeye ivyo yinjiza. Kwanza jewe reka ndakubwira ivyo sishaka no kumva ivyumba z'ubu ubu yakugira turonka amahera abatumirwa mu makonseri barazwe. Ndabasavye bantu mutumirwa mu makonseri babahendereza ayo mahera. Ni mugwize na 10 kumwe mugwiza na showbiz. Mu vyanke. Natwe turiyemeje ko tutazoza dushigikira urwo rugamba niko rwa rukundo. Murabe yuko muririmbyi atagiye kubaho afise inzu kondo ibintu byose mugabo uya nububeshi muntu w'umuririmbyi uhendwa n'amasuccess n'amasigisi nukuri kw'Imana ndagusabye hagarika uri kurakora iki jembaye mu muryango umbwira ati snowk wowe ushaka kuba umumizishe ntitukwankiye kora umuziki mugabo twereke umuririmbyi mutwereke ariko urugero woba wifuza ushaka kujako nkamubura muri Afrika cyangwa mu Burundi gende mu ndondo umunyafrika wahe wo mu Burundi ndiko ndavuga mu Burundi kaho gasanga nivyo ibaza umuntu aba yifuza yuko wohagarika itala yawe kugira juste utera imbere abaririmbyi bose bafite ama 6 ngamwe baza ngo murateye imbere ni muteye imbere gute bateye imbere gute Aratuye ko baronka amahera mu biteramo ama YouTube bumvise ama 7,000 niho bagitangura kuyabona niho tugitangura kuyabona maybe niyo level tugezeko mugabo turabe ugo rukundo dushaka gushiramwe muri music ntirubere umwe gwagahemo Hariuka kuba ijya seminaire yatunganije na Bantu Boy FIZZO yavuze ati mukene ko umuziki utera imbere hakeneye urukundo atarukundo nta namwe twofa dushitse kandi ovado ntiyagiye iyo seminaire nayo hariho kuba umuntu wo muri Bantu Boy yoba yavuze ko yadutumiye tukanka kugenda aze yitware turamuha ivyo yifuza okay NATACHA ntiyadutumiye no kubintu atakamaro bifise bijya ntakamaro byari arambarira sinarinda bizi byari ibyo ariko twaragiye kubera respect afise umu manager wiwe baraduhize baraduha invitation uravyumva niko nabandi bo bikora uravyumva kuba ntagiye sindabagwanya ndanabemera ko they hustling bako barakora ibyo abandi batakoze muga ntibisigura je yuko ncangena nk'impene no turi muri 2021 imigambi ya kazuza ka hafi twokwitega kuri snowk muri no muziki ni yayo
jewe ndiko ndategura urukurikirane sinzi yuko nshaka kugwita album canke mixtape bivanye n'ingene iyi myaka igiye iradukubita mu maso urabona nka la fois passée nagerageje naragize video y'ijana na nzobandanya biragenda bien nubwo ubu ngerageje kuzana iyindi album canke mixtape bitari kuri urwo rwego rwa visuel mugabo uri ku rwego rwa audio J-Beat, Gigabit, Big Up Sun. Big Up Sun urashoboye kuko wankoreye indirimbo zigiye gushira umuziki w'Uburundi ku rwego. Babyanke babireke ma. Fuck the hater uwo bikora byose. And I'm sorry. Hariho gungura kangutse. Hariho gusohoka album zibiri za 4 years nimwe ya Sadbi EP. Hari izo maze kumvirizamo muri zya ndirimbo. Ndamaze kuzumviriza muga nta nimwe nibuka. Ariko izo wumvise wazumvise gute? Okay, ziraryoshe navyumvije muga nta nimwe nibuka ubu uye. Ariko bukubimbwiye ni nka devoir gusubira kuzumviriza kwe kandi bari mu bantu nemera nkunda mugabo baduserukire basi muduserukire mu bintwari tuzovuga ati twararonse amahera kubera mwebwe ubu turiko turayabura umenga tuko turayabura kubera mwebwe maze hari ikintu Fariaz cyane Sadbi baba bakwiye gukora ubona batarakora kugira no muziki utera imbere none Fariaz yanse nk'idiri ya 30 million bamukeneye ibaza ko yosiba canke bonegosi ntibarashika kugo rwego rwo kunegosi negotiate nshaka turonka inoti n'umuntu avuga tujya muntu yararonse inoti mu muziki usanzwe ukora ucapa amaplan usanzwe ni navyo wigiye mu gihugu cy'Ubushinwa mvuga ko ari muri bamwe mu baririmbyi bafite diplome zirenze A2 canke naho y'amacertificat rero gutanga muri ivyo rero bikanesha umuhari umutama wanje akavuga ati mwana wanje uri mu bantu baciye ubwenge warize none ivyo bintu wize biko biramariki none ga bro uri gukiga mu gukabura kazi ucibigenza gute ufise umutwe wo gucreate uravyo ufise umutwe wo gucreate ariko inzitizi nyene ariko tuje muri music cyane biko biraza ku nguvu zidasanzwe kubera ko gumuvuga ivyo urazi niko biba bifise inguvu papa Chendi vava uyitse vava oya papa papa waravuye amevo papa Stop biriko biraza ku nguvu zidasanzwe biriko biraza ku nguvu zidasanzwe ariko ikintu ngomba ndakubaze kugira duse nabarangiza ino interview umwaka weze uraheze hamwe baguha agashimwe ko mu ndirimvyi wa mbere yatwaye uha award yakoze cyane wa gahandi jewe Diamond Platinums Kanataro Burundi urambariza na driver yego kube niwe yavumye cyane mu Burundi ivyo bintu rero tubireke yaravumye gusumba abarundi aba journalist ivyo bintu mu bihagarike nigoza aba journalist mu bihagarike promoting atwebwe tudafite ico tubaha tuzobaha ujya munsi utabaha imana izobaha Snowk ahora n'ingorane z'abamenyesha amakuru musabiturira no kubaho ukatokwimarirana never mugabo nizo ntumbero baba bafise they know you have a big money like this man they want your money so me I don't give a fuck I don't give involved I just do my thing nizi ndirimbo jewe nkoze turafise YouTube yacu turafise abantu badushigikiye abo nibo bakwiye biravuga ko induru zatanguye mu bamenyesha amakuru babone nabi aho mufatiye ingingo yuko mudashobora gutanga freestyle ku radio fuck me pro bro fuck me pro fuck you again fuck you for this ushobora kudutumira gute haheze iminota hasigaje iminota 5 kugira interview here ukavuga ati murashobora kuduha interview ntibazi gituma twabireze ati murashobora kuduha freestyle ntibazi gituma twashavuye twatari banga mashavuye kubera twari tuje kugira freestyle cyangwa twari tuje kugira abantu batumviza ivyimviro byacu turashobora go freestyle naho tuba tujyana
Biravuye duheze umwanya tweke ko yadutumiye kagahemo man. Promote my song. Namba bibona promote my song rero. Je nta beef nshaka n'umuntu wari we wese ubu need to make good music. But ikiganiro twakumaramo nk'isaha cyangwa 30 minutes hasigara iminota 5 ho kutubaza n'ibindi uvuga ati dushikire kuri yabahamagaye asigaye 5 minutes ugiganiro gihera twanashitse Brazzaville for overdo really